muba mushaka kumenya urugero amahinguriro yo mu Burundi ageze ko mugereranije nayo mu bihugu dusangiye kano karere ka EAC. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 24 Ndamukiza mwaka wa 2019, umushinga ntahe Olivier Suguru, umukuru w'amahinguriro yo mu Burundi, yishuye kuri ico kibazo n'ibindi bitari bike. Aho rero yarayejeje kumenyesha ibijanye n'amahinguriro mu Burundi, mukamenya mbere ko himirije ihayanishwa gurishwa ritegekanijwe kuzoba mu kwezi kwa gatandatu. Ndashaka kubanza gushimira abamenyesha makuru n'abagize association ya AIB, ariyo huriro y'abafise amahinguriro, ukungene bashoboye kuja hamwe basubiye kugaragaza ubushobozi bwo gushobora kugira gutegura iroganishwa iyo dusanzwe duhingura mu ma industry agize igihugu cacu. Uno musi rero twaramutse dutanguza tubereka tubamenyesha yuko igice ca kabiri c'iryo hanishwa ryaje gikurikira ihanishwa ry'umwaka wa 2018 y'umwaka wa 2019 rizotangura mu kwezi kwa gatandatu ikazomara imisi 3 kuva itariki 13 gushika itariki 15. Rizoba akaryo ukwerekana ibyo dusanzwe duhingura amahinguriro yacu, riba akaryo ukwerekana ibyo duhingura tuvyerekeye akarere dusanzwe duhuriyemo n'ibindi bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko, ndetse habe n'inyigisho bifatiye vyumviro byo dusanzwe badufata mu mugongo, aho hazoshobora kuba ivyigwa abantu bahanahana ivyumviro bizodushobora kubaka amahinguriro yacu kugira turaye dutera imbere. Kuri ico rero twarabonye yuko igisata c'amahinguriro kiracari inyuma turavye ibiharuro dukura hirya no hino mu by'ama statistique, aho twasanze gusa iki gisata c'amahinguriro ubutunzi bw'igihugu bishobora guterana intererano itarenga ibice 17%. Ivyo rero biharuro birashobora guhinduka dufatiye kuvye igihugu bifise ubutunzi, yaba kuvyerekeye amamini. Ico gisata tukabona yuko coshobora gufasha kugira ngo amamine asanga ari mu gihugu ashobore guhingurwa, dushobore kuronka n'amafaranga y'agaciro, dushobore gushora ibintu hanze, bikaza bisahiriza ivyerekeye ivy'uburimyi n'ubworozi, cane cane umwimbu munini uhagaze ku gihugu. Kuri ico rero twashaka dushimire cane abashoboye gufata mu mugongo, dushimira cane Trade Market East Africa yama dufata mu mugongo imisi yose yo tubabwiye imigambi dufise. Dushimire ubushikiranganji burukiremo kudanije amahinguriro n'ingenzi. Dushimire igisata kijejwe gutunganiriza abazana ibitayi mu gihugu API. Dushimire cyane bivuye ku mutima amashirahamwe yashoboye kwitanga gusuma yandi mu bagize iyi association ya AIB. Aho novuga nk'ishirahamwe rihingura ifumbire Itracom, ishirahamwe Sabonoro, ishirahamwe risanzwe rihingura isima Buseko, ndetse n'ishirahamwe rya Rudipe. Twifuza yuko rero kuvyerekeye iyo hanishwa rizoba mushobora kubaza ibibazo mwifuza, mwongere mushikiza abarundi kugira ngo bazabyita bari benshi, ribe ukwishima w'igihugu. Murakoze. Kubijanye na contribution sinzi uko bivuga mu
intererano amahinguriro atanga mu mwimbu w'igihugu ari bice 17%, birashoboka yuko bishobora kurenga, kubera ko turavye ubutunzi igihugu gifise, tukaraba amahirwe igihugu cacu caronse muri kamere k'igihugu, hariho vyinshi bitarakorwa. Ivyo bitarakorwa byotuma haba kanovera, tukongera ko ibyo byo twita valeur ajoutée, turashobora guhingura byinshi dufatiye kuko dusanga dufise ibintu kama amaresource y'igihugu bizotuma igihugu gishobora gutera imbere. Ivyo rero bishobora gufashwa n'abajejwe amahinguriro, abajejwe amahinguriro abafise ubushakashatsi ubumenyi bushobora guhingura ibintu dusanzwe dufise mu bintu byacu kama isi yacu ifise. Ari bijya nashobora kubasigurira ko hariho amamine menshi mu gihugu mugabo atarashobora guhingurwa. Ivyo rero bikenera ubuhinga nabwo buzanwa n'amahinguriro. Murumva yuko bishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere cyane kubera ko dufise isi ifise ibintu byinshi byo guhingura. Turavye ibiharuro dufise byo mu statistique, ni ibiharuro byo mu 2014 biratwereka yuko Uburundi ico intererano amahinguriro atanga mu mwimbu w'igihugu ari bice 17%, cyane cyane kuvyerekeye amahinguriro akora ibinyobwa n'imitobe cyane cyane, kuko turavye dusanga ari ivyo byinshi byagiye biratera imbere gusumba ayandi mahinguriro. Mugabo rero turavye igihugu cyo mu Rwanda nofatira ko akarorero, ibiharuro dufise nuko muri ico gihe uwo mwaka igihugu cy'u Rwanda cari munsi y'u Burundi, kubera ko cyane cyane bobo bagiye gushiramo ingufu cyane kuvyerekeye iby'amaserivisi no gutunganiza ingenzi. Ibindi bihugu navyo nka Kenya biri hejuru cyane kubera ko bafise intambwe nini ya gusumba ibindi bihugu byose byo mu karo karere, baca batanga umwimbu mwinshi mu mahinguriro gusumba ibindi bisata, yaba uburimyi yaba ubworozi n'ibindi. Mugabo mu gihugu ca Tanzania dusa n'abari n'abegeranye cyane gusumba, mugabo turabona igihugu cacu kuri ivyo biharuro, ko turaronka ibiharuro by'ubu bishasha twari turi ku rugero rwiza rushimishije. Mugabo twifuza yuko twibaza yuko kuko nabisiguye turashobora gutera intambwe nini ya cyane gusumba turavye ibintu bya potentiel nibyo dusanzwe dufise mu gihugu cacu dushobora guhingura. Akabazo kandi kari kajanye ino dokima ya politique nationale de industrialisation kubona itarashobora kuboneka cyangwa kuja mu ngiro, mbega niyo bari intambamye ku iterambere ry'amashirahamwe yacu. Urakoze. Iyi politike y'igihugu ijanye n'ivy'amahinguriro twarivuze umwaka uheze tubisaba leta yuko boshobora kubitunganya kugira ngo bishobore kuja mu ngiro. Muravyibuka yuko igihe cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yari yaje gutanguza ihanishwa yavuye bitwemereye, tugashaka dushime ko twaramenye yuko byaramaze gutera intambwe bigeze mu nama nshingamateka, ishobora rero gutorwa umwanya wose kuko ishobora kuja mu ngiro. Ariko rero niko kugira ngo igihugu itere imbere mu by'amahinguriro, nta gihugu cateye imbere na kimwe kidafise amahinguriro akomeye, kuko amahinguriro yatanga akazi, amahinguriro niyo aryohora ibintu umwimbu mwinshi. Nico gituma na leta rero tubona ko ibyo bishiramo ingufu kugira ngo iryo tegeko rishobore kuboneka. Ritaraboneka nivyo biratera ibibazo, kuko abagwiza atunga ashaka kuja muri uwo murimo ntibashobora kuza
bafise ingufu nyinshi batazi aho bakorera amateka bagenga iyo bava niyo baja mugabo rero nkuko nabibabwiye kirashobora kuva mu nzira iyo tegeko rero kikaboneka umwanya wose tuvyizere ko tuzoshobora gutera imbere cyane gusumba iryo tegeko ryashobora kuja mu ngiro. Murakoze. Perezida ukundira iki kibazo turungikiwe n'umuntu menshi bakorera avuga ati kuri rino huriro hayanishwa mbega mu urubanza uruhara rwo kwaruka mu bamwara kwibagiye ugaruka ko rusanzwe muri rugize ibice binini mu bagize Burundi muri ikihe kibanza mu mahinguriro yabo. Ntidushobora kwibagira uruhara rwo kwaruka kuko ugwaruka cyane cyane ngo rusanzwe rukora amahinguriro turimo. Igisata kijejwe amahinguriro igisata kisaba ingufu nyinshi kuri bya mendeve ico gituma dukenera yuko ugwaruka goba hafi kugira ngo ko ni bakeneye akazi ni bafise ingufu zo guteza imbere igihugu ni bafise ingufu zo guteza imbere amahinguriro tuzobibagira rero ndetse no mu bintu bizokwigwa twarashoboye kumvikana ingene ibizokwigwa nibizokwihwezwa abanyeshuri mu makaminuza bazoshobora kuza tukabafasha tukabarohereza bakaza guparticipa muri ivyo vyigwa bizoko biratangwa n'ivyo bizoko biratangwa kugira ngo nabo nyene ntibasigare inyuma. Ico rero twacyumviriye ndetse twarumvise yuko ariho na chambre nshasha muri chambre de commerce ijejwe ugwaruka nabo nyene tuko turabarondera kugira ngo bazoshobore kuza kwitaba bakurikirane ibi ihanishwa rya kabiri rizoba kuva ku itariki 13 kugeza ku itariki 15 urumva ariko twabibagiye.